Imisore, inkumi, abagabo n'abagore 67 baturuka mu mihingo yose y'igihugu niyo bariko barakurikirana inyigisho zo korora inkoko mu gisagara ca Bujumbura. Izo nyigisho ziriko zitangwa na koperative tujijuke tworore kijambere zirashobora gutuma uworoye inkoko atera imbere akaba n'umutunzi. Mugabo kugira ngo bishoboke ubushaka korora inkoko ategerezwa kubanza kuronswa izo nyigisho nkuko vyemezwa na Jonathan Barutwanayo aserukira imbere y'amategeko koperative tujijuke tworore kijambere. Mu miryango myinshi abo bumvise tumaze gutangura kuko twebwe imbere yuko dutangura twabanje kwiga ubuhinga bwo korora inkoko kijambere kandi twabwize inyuma y'igihugu hariho bamwe bagira ibibakwe barasohoka n'abandi babukurikiranye ku buhinga ngurukana bumenyi bamaze kutwumva dutanguye baratwituye nkabi inkoko zabo zaba ziriko ziragwara zigapfa abo zanse gutamagi abantu bafise ibibazo bitandukanye batwituye tumaze kubera inyishu abantu benshi vyatumye tuvugwa cyane. Izo nyigisho zo korora inkoko ngo ningira kamaro kuko ngo benshi barorora mugabo kubera kubura ubumenyi bakabikora nabi. Ivyo bivugwa na Melissa Niyikuza umwe mu bigeme bariko barakurikirana izo nyigisho. Impamvu yatumye nza gukurikirana zino nyigisho kenshi murabona ukuntu twahora tuvyorora nabi tubigirana ibintu byose twiyize nta kintu na kimwe twahora tugira rero twashatse kuza kungura ubumenyi kugira ngo tuzorore neza tugire umwimbo mwinshi nkuko dushike kwihangira nkuko twabyifuza. Nawe Arnaud Gatore umusore akiri ku ntebe y'ishure ngo izo nyigisho zo korora inkoko zizomufasha mu buryo no mu bumenyi. Imana shimye gukurikiriza inyigisho ni ibintu biryoshe cyane kandi birimo inyungu ikomeye cyane kuri jewe no ku gihugu cyane bizomfasha gutera imbere mu buryo no mu bumenyi. Uyo mugambi wo korora inkoko n'inyigisho bijanye ngo bizotuma uwabikoze ava mu buzima arimwo agashika mu bundi buzima. Ivyo bishingirwa intahe na Jacques Sinzinkayo asanzwe yorora mugabo akaba yarabuze inyigisho bijanye. Je mu bisanzwe nsanze ndima hongera nkorora ariko uko twabikora urumva yuko umuntu yarakeneye ubumenyi noneho kanatsinda duhejeje gukurikirana ivyo korora izi nkoko rusanzwe ari umugambi ushoboka gukura umuntu aho yarari kamushikana ku rundi rwego. Izo nyigisho zijanye no korora inkoko zitangwa na koperative tujijuke tworore kijambere zikaba zitabirwa ahanini n'abantu bakukurutse mu kazi abatagira akazi hatibagiwe abakora baca bakoresha umushahara nk'umutahe wo gutangura korora inkoko.